Kuva isi yaremwa mu kibano ca hafi canke ca kure hagiye haboneka abantu batandukanye bafatwa nk'abahinga, bagafatwa nk'intwari, bagafatwa nk'abantu badasanzwe, yaba abamenyekanye ku bijanye n'ubushakashatsi bakoze ku majambo adasanzwe bavuze ashobora guhindura ubuzima bw'abandi bantu, mu ntambara barwanye, ku kungene bagiye bararongora aho baciye hose, ibitangaza bagiye bakora mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu muri rusangi, bikaba ari ibintu bishobora kutazokwiba mu mateka y'isi. Umwe muri abo bantu amaze kubona ibibera kuri iyi si yarabiravye, arangije aravuga ngo umunyantege nke ntashobora kubabarira ngo kubera yuko ikigongwe ni umwihariko w'abantu b'abanyenkomezi. Arongera aravuga ati iyo bikunaniye kwihangana gutsindwa intambara biba bitanguye. Nuko arasubira aravuga ati mu gihe ijisho ryohorwa irindi canke ikibi ugiriwe ukagisubiza mu ndumane y'uwo kikugiriye, ngo vyoza guhera baba kuri iyi si bose babaye impumyi mu yandi majambo ngo vyoza guhera baba kuri iyi si yose barangwa no kwihorana gusa. Amaze kubona yuko hariho abadandaza bamwe bashiramo ibijanye no kubesha mu rudandazwa rwabo, aravuga ngo gukorana urudandazwa ubunyankamugayo biragoye ngo ariko birashoboka. Nuko arongera aravuga ngo akenshi ico wiyumvira nicuba. Yahamagariye abantu kwiyumvira yuko bakwiye kubaho nk'abazopfa ejo, ariko kandi ngo bige nk'abazobaho ibihe byose. Hari ikindi kintu kidasanzwe yaravuze ngo burya ngo Imana ntigira idini. Arangije aravuga ngo niteguye gupfa ariko ntamvo nimwe yotuma nitegura kwica. Ikindi kintu yavuze bazomwibukira ko nuko yavuze ngo urashobora kutamenya umusaruro uzova mu byo uzokora, ngo ariko nutagira ico ukora ngo nta n'umusaruro uzokwigera ubona. Ikindi ntoreka kukubwira nuko yavuze ngo burya muri kazoza kawe uzoba ico uriko urakora uyu munsi. Ntabwo ibyo yavuze byose twobivuga ngo tuberaheze muri aka kanya, ariko aya namwe mu majambo yavuzwe n'umugabo wakunzwe cyane ku isi yose, agafatwa nk'intwari mu gihugu ciwe kubera yuko yashize imbere amahoro no gutatura amatati bidafatiye ku ndwana. Uyu ninde? Yamaze iki? Niki kidasanzwe yarushije abandi cotuma uyu munsi Kings Family Burundi ikubwira ibyaranze ubuzima bwiwe? Uwo si uwundi ni umugabo w'indyamunyu yitwa Mohandas Karamchand Gandhi, yamenyekanye cyane ku izina rya Mahatma. Yamenyekanye cyane mu gihe igihugu ciwe c'Ubuhinde cyari kirongowe n'ubwami bw'Abongereza nk'inkerebutsi muri politike. Gandhi yaharaniye kwikukira kw'igihugu c'Ubuhinde ndetse n'agateka akaba ari bakenye cyane gusumbya abandi mu gihugu c'Ubuhinde. Mohandas Karamchand Gandhi yavukiye mu ntara ya Porbandar hari ku igenekerezo rya 2 ukwezi kw'icumi mu mwaka 1869. Mu muryango wifise, se wiwe akaba ari nawe yararongoye iyo ntara ya Porbandar. Nyina wiwe yamwibarutse yari umuntu asenga cyane, yanamwigishije imico n'imigenzo by'abahindu, agahagarara cyane ku kutarya inyama, kwihanganirana mu by'amadini na cyane kuba badasangiye amadini, kubaho mu buzima bubayabaye ndetse no kudasotorana. Igihe yari afise gusa imyaka 13, Gandhi yubakanye n'umwigeme yitwa Kasturba, umukobwa wo mu karere yari asanzwe abamo. Ico gihe wewe afise imyaka 14 akiri umusore. Gandhi yarigumuye ku bijanye no kwemera kw'idini umuryango wiwe wagira ko. Ico gihe yaritoye afungura inyama, mbere aja no mu nzu yarimo abakobwa badandaza imibiri, nubwo mu by'ukuri wewe mu nyuma yaje kuvuga yuko atigeze agira icyo akorana n'abo bakobwa. Umubyeyi wiwe yari yaramwigishije ndetse amureresha intangagaciro yo kwikosora kandi akicuza mu gihe cyose yoba yakoze ikintu kitari ciza. Igihe se we yari yimirije gupfa, Gandhi bivugwa yuko yagiye kurangura amabanga yabubatse n'umukenyezi wiwe, nuko ngo se wiwe aza gupfa adahari. Ikintu camubabaje cyane gushika yaho mu gitabo yanditse ku buzima bwiwe, Gandhi yavuze yuko yicujije icatumye se wiwe apfa adahari. Ico gihe umukenyezi wiwe yaciye asama imbanyi, nuko umwana apfa hadaciye igihe kinini avutse. Gandhi yabifashe nk'igihano c'Imana ngo yamuhanye kubera yuko ise yapfuye adahari. Igihe yariko yiga ibijanye n'amategeko i Londres mu gihugu c'Ubwongereza, Gandhi yahuye n'abantu bari mu muryango usanzwe ukurikiranira hagufi ibijanye n'inyigisho ndoramana, bamuhamagarira kuraba yitonze inyandiko z'abahindu na cyane inyandiko yitwa Bhagavad Gita. Mu nyuma yavuze yuko iyi nyandiko ya kera y'Abahinde ngo yamuzaniye amahoro n'umutekano muri we. Gukunda idini ry'Abahindu byariyongereye kuri we, ariko kandi anasesangura ibijanye n'ayandi madini, anahamagarirwa cyane gukurikirana ibijanye na Yesu canke Yezu. Yarakurikiranye cyane ingingo ngenderwako
za kera z'idini y'abahindu yamenye akiri mutoyi abifashijwemo na nyina wiwe, harimo kutarya inyama, kutanywa inzoga, kutarangura amabanga y'abubatse n'ibindi bitandukanye. Yaje kunyurwa n'izo nyigisho nuko afata inyungu yo kubaho atamugore afise inyuma y'uko yaramaze kubyara abana 4, na wa wundi wa 5 yapfuye, wa wundi yavuga ngo bisa n'igihano Imana yamuhaye. Nuko acatangura no kwambara ico bita ikanzu y'amaziko ifise ibara ryera. Inyuma yo kurangiza ibyigwa byiwe, Gandhi yagarutse mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo atangure akazi nk'umunyamategeko, kuko ari cyo gisata yarahejeje kwiga mu gihugu cy'Ubwongereza. Ico gihe yatsinzwe urubanza rwiwe rwa mbere kandi banamusohora nabi mu biro by'umutegetsi w'Umwongereza. Amaze kumaramara kubera yuko urubanza rwari rumunaniye, Gandhi yemeye kujya gukora muri Afrika y'Epfo, aho yagiye mu mwaka w'1893, nuko amara y'imyaka 21 yose. Mu gihe ariko aratembera ndetse arangurira ibikorwa byiwe imbere mu gihugu, yarirukanwe mu bibanza bizimbye bya gari ya moshi kubera ukungene yasa ku rukoba rwiwe. Kubera kubabazwa cyane n'ukungene abimukira b'Abahindi bari bafashwe muri Afrika y'Epfo, yaciye atanguza umuryango witwa Indian Congress mu ntara ya Natal. Ibi yabikoze mu ntumbero yo kurwanya ivanguramoko, acagira ko atanguza n'imyiyerekano y'amahoro. Yatawe muri yompi kubera gukoresha iyo myiyerekano yo guhagarika akazi no kurwanya amakori yatangwa n'Abahinde, ariko byabaye nkenerwa yuko Abongereza bakura ko iryo kori kandi banarekura uyu Mahatma Gandhi. Inkuru y'intsinzi yiwe yavuzwe cyane mu Bwongereza, nuko Gandhi atangura kumenyekana hirya no hino mu mahanga. Gandhi yagarutse mu Buhinde nuko atangura igikorwa cyo guharanira ukwikukira kw'ico gihugu cy'Ubuhinde, inyuma yuko abantu batari bake yibiciwe mu gisagara ca Amritsar. Igisagara cyarimo abantu bo mu bwoko bw'Abasikh, aho Abongereza barashe mu bari mu myiyerekano bakica abantu bashika 400, nuko abashika 1300 bagakomereka. Ico gihe guhamagarira abantu gukora imyiyerekano mu mahoro byakiriwe neza n'Abahinde bo mu mico itandukanye ndetse nabo mu madini yose. Ibijanye no guhamagarira abantu gukora imyiyerekano mu mahoro byakiriwe neza n'Abahinde bo mu mico itandukanye eka n'amadini yose. Mbere yahamagariye abenegihugu kutubahiriza amategeko y'Abongereza no kutagura ibidandazwa byabo. Abongereza baciye bamuta muri yombi bamwagiriza guhamagarira abenegihugu kwigumura ku butegetsi bwabo, nuko bamufunga imyaka 2. Mu mwaka w'1931, Gandhi yagiye i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza mu nama nkuru nk'umuntu umwe rudende yaraserukiye umugambwe wa Indian National Congress. Mu kuhaja no kuhava yahasize isanamu ikomeye cyane. Ico gihe yari yambaye impuzu kama z'Abahinde, ariko iyo nama nkuru ntacyo yamariye Gandhi. Ico gihe yarafise imyaka 62. Igituma bivugwa yuko iyo nama atacyo yamumariye nuko Abongereza batari biteguriye guha intayi y'ukwikukira igihugu cy'Ubuhinde, na cyane cyane yuko benshi bari Aba-Islam, Abasikh ndetse n'izindi ntumwa zari muri iyo nama. Bose ntabwo bari bashigikiye ukungene Gandhi yabona Ubuhinde ngo bwo kwishira hamwe, kubera yuko babona yuko ashobora kuba atavugira Abahinde bose. Inyuma y'ibi, Gandhi yavuye ku buyobozi bw'umugambwe wa Congress Party, ava muri politike, ariko abandanya ibikorwa byo guhamagarira abantu n'amahimiriza afise intumbero yo kurwanya abinuba Abahinde bo mu bwoko bw'Abadalits. Yamara ariko ubushobozi bwe bwo guhuriza hamwe abantu muri rusange bagakora imyerekano y'amahoro, bagakora n'ibikorwa bito bito byafatwa n'Abongereza nk'ibikorwa by'ubugumutsi, byatumye Ubwongereza butangura kuja mu biganiro. Mu gihe intambara ya kabiri y'isi yose yasa n'iyigabanije ubushobozi bw'Ubwongereza ku bihugu byari ku ngoma yagutse yabwo, ico gihe ico Gandhi yari yaraharaniye yaramaze gusa n'ubugishikako. Mu mwaka w'1947, Ubuhinde bwaciye buronka intahe y'ukwikukira, ariko icizere cy'uko Abahindu n'Aba-Islam bashobora kubana mu gihugu kimwe kiza kurangira ubwo ico gihugu cyagaburwamo ibihugu bibiri. Ubuhinde bukaba igihugu kwaco ndetse na Pakistan ikaba igihugu kwaco kigizwe cyane cyane n'Aba-Islam. Uku gucikamo ibice bibiri byatumye harushirizaho kubaho ibikorwa byo gusotorana. Gandhi yasubiye i Delhi kugira ngo acungere Aba-Islam bari bahisemo kuguma mu Buhinde, nuko atangura kwiyicisha inzara mu guharanira uburenganzira bw'Aba-Islam. Mu gihe kiri munsi y'amezi 6 igihugu kironse nayo ukwikukira, Gandhi yari mu nzira agiye mu nama y'amasengesho muri ico gisagara igihe yaraswa n'umusore w'Umuhindu. Uwo musore ngo yari yashavujwe cyane no kubona Gandhi yari yoroheye Aba-Islam na Pakistan.
abantu hirya no hino ku isi basenyeye ku mugozi umwe mu kugandarira umugabo wafatwa nk'ikimenyetso cy'amahoro atashoboye gushika ku ndoto ziwe zo kubona igihugu cy'Ubuhinde kibamo abenegihugu badatandukanijwe n'amadini, badatandukanijwe n'amoko canke badatandukanijwe no kuba bamwe ari abatunzi abandi ari abakene. Gandhi amaze kwitaba Imana, bimwe mu bikoresho yagiye arakoresha byagiye bifatwa nk'ibikoresho bidasanzwe, rimwe rimwe bikanagurishwa amafaranga atari makeyi. Kimwe muri ibyo bikoresho ni amarori cyangwa amarinete Gandhi yambara. Yamenyekanye cyane nk'umuntu yabaye indongozi, aba umunyepolitike mwiza. Mu mwaka w'1900 amarori yiwe yaje kugurishwa amafaranga menshi mu cyamunara cyabereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Gandhi yarahaye inarume amarinete cyangwa amarori akozwe mu nzahabu. Inarume wiwe yari umudandaza yakora muri BP muri Afrika y'Epfo, aho hari mu mwaka w'1920. Ayo marori yari afise n'inzahabu yambarwa na Mahatma Gandhi, yagurishijwe mu Bwongereza ku mapaundi ashika 260. Ibi byabaye inyuma y'uko basanze amarori amanitse mu gasanduku kagenewe inzandiko zo mu nzu y'icyamunara ya Bristol. Ico gihe East Bristol Auction yaciye yandika ku rubuga rwayo rwa Instagram, bandika bati aya marori twayasanze amanitse mu gasanduku kacu gasanzwe gacishwamo amakete mu ndwi zine ziheze. Aya marori rero akaba yarasizwe n'umusore afise inarume yayahawe na Gandhi ubwiwe. Inyishu idasanzwe ku kintu kidasanzwe. Turashimiye abaza guhiganwa bose. Aha rero bari buguruye ihiganwa kugira ngo barabe uzotahukana ayo marori mu cyamunara. Gandhi afatwa nk'umubyeyi w'Abahinde kubera kubakura ku bukoroni n'ubutegetsi bw'Abongereza abinyujije mu kurwanya ihohoterwa. Akaba yarazwiho gutanga amarori ashaje ku bayakeneye canke ku bantu baba bamufashije. Ni muri iyo ntumbero yahaye inarume w'umudandaza amarori mu gihe yakorera muri kampani y'Abongereza yadandaza peteroli muri Afrika y'Epfo. Ngo ntibizwi neza umwaka, ariko ngo ni hagati y'umwaka w'1920 n'umwaka w'1930 nk'uko bitangazwa n'iyi nzu isanzwe ikora iby'icyamunara. Igiciro cyo kugurisha cononye cyane ukugereranya kwa mbere kungana n'amapaundi 15,000. Userukiye ino cyamunara Andrew Stowe ico gihe yatangarije ikinyamakuru cyitwa Sky News ati nimba atari byiza natabwe kure aya marori. Ariko igihe Stowe yaramaze kuvuga iby'aya marori yuko afise agaciro k'amapaundi 15,000, umugabo yaramwegereye yaciye agwa hasi asa n'uwuravye. Stowe abandanya agira ati ni ibintu bidasanzwe. Aya marori ntabwo yerekana icyamunara gusa kuri twe, ahubwo byerekana akamaro k'amateka mpuzamakungu. Aya marori rero yaje kugurwa ku mafaranga menshi angana n'ibihumbi 260 by'amapaundi. Ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Mahatma Gandhi ibijanye no guharanira amahoro bidaciye mu ndwano ntiyabigarukirije mu gihugu cy'Ubuhinde gusa, kubera ko yamahangayikishijwe n'intambara zishobora kwaduka hirya no hino ku isi. Niyo yafashe ingingo yo kwandikira uwitwa Adolf Hitler ikete yamusaba guhagarika intambara ya kabiri y'isi yose. Yariko yerekana ibimenyetso by'uko iyo ntambara ishobora kuba umwanya n'umwanya. Gusa icyababaje uyu Gandhi ndetse n'abantu batandukanye nuko iri kete Gandhi yandikiye Hitler yarinze apfa atararibona. Ni ikete ryanditswe ku igenekerezo rya 23 ukwezi kw'indwi hari mwaka w'1939. Iri kete yaryanditse mu rurimi rw'icyongereza agira ati Dear friends have been urging me to write to you for the sake of humanity, but I have resisted their request because of the feeling that any letter from me would be an impertinence. Something tells me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever it may be worth. It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. Must you pay that price for an object, however worthy it may appear to you to be? Will you listen to the appeal of the one who has celebratorily shunned the method of war not without considerable success? Anyway, I anticipate your forgiveness if I have erred in writing to you. Mu yandi majambo mu rurimi rw'ikirundi Gandhi yari yandikiye
Adolf Hitler aramubwira ati mugenzi wanje, abagenzi banjye benshi baransabye yuko no kwandikira ikete mu nyungu za kiremwa muntu muri rusange, ariko kenshi nanse kuvyemera kubera yuko nari nzi yuko ikete yanje ishobora kukubangamira. Gusa nyene muri jewe ikintu cabandanije kumbwira yuko ntakwiye kwifatafata canke ngo ndabire kuko, ariko abandanya ntitaye ku giciro ico ari cyo cyose byonsaba canke byomfata, ntitaye ku kintu ico ari cyo cyose. Birabonekana yuko muri iyi minsi ari wewe muntu wenyene ashobora kubuza kubaho icyago gikomeye cyane ku kiremwa muntu. Mbega woba witeguye kuriha ico kiguzi kugira ngo ushike ku ntumbero zawe uko zoba zifise agaciro gahambaye uko ariko kose? Mbega wo kwemera kumva no gutahura ugusaba ko ikiremwa muntu cirinze kwisuka mu ntambara zidatanga umusaruro uboneka? Nizeye yuko uza kumbabarira nimba nakoze ikosa iryo ari ryo ryose mu kukwandikira rino kete. Nzobandanya n'ubundi kukubera umugenzi adasanzwe. Iri ni ryo kete Mahatma Gandhi, ufatwa nk'akarorero k'intwari, umwe mu baharaniye amahoro, akaba umwe mu bantu bakunzwe cyane ku isi, agafatwa nk'akarorero cyangwa icyitegererezo cy'abandi. Iri ni ryo kete yandikiye Adolf Hitler amusaba yuko yohagarika intambara ya kabiri y'isi yose yabona yuko ishobora gutanga umwanya n'umwanya. Ico gihe ubwo Mahatma Gandhi yandika rino kete, Hitler yari yamaze kwigarurira uduce dutandukanye turimo Czechoslovakia ndetse na Polonye azifise mu biganza vyiwe. Gusa icyababaje abantu nuko Hitler yarinze apfa atarabona ikete Gandhi yamwandikiye ngo arisome, mbere ritarigeze rimushikira. Iri kete ryatowe mu karere ka Manbhavan, ni mu gisagara cya Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde, aho Mahatma Gandhi yabaye igihe kinini. Mahatma Gandhi afatwa nk'intwari yaharaniye ukwikukira n'amahoro bya kiremwa muntu mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Nk'uko nari nabikubwiye, yavukiye mu ntara ya Porbandar hitwa Gujarat, ni mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'Ubuhinde. Yavutse ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi umwaka 1869, ariko wa wundi yagize ati intwari ntiziramba yaje kwicwa ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka 1948. Urupfu rwiwe rukaba rwagirizwa umugabo yitwa Nathuram Godse, bikavugwa yuko yamurashe amasaha 3 mu gikiriza. Mahatma Gandhi yapfuye asize umuryango w'umukenyezi n'abana 4 inyuma yo kugira ubugeni afise imyaka 13. Hari mu mwaka 1883 nibwo yubakanye na Kasturba Makanji bakunda kwita Kasturbai, ndetse benshi bari bamuzi ku izina rya Ba. Uyu hari abavuga yuko bari bafise imyaka ingana 13, abandi bakavuga yuko wewe yaramaze kuba afise imyaka 14. Babyaranye abana 5, umwe ariko yitaba Imana maze igihe gitoyi avutse. Umwana wa mbere ni umwana w'umuhungu witwa Harari Gandhi, yavutse mu mwaka 1888. Havutse uwundi witwa Manilar Gandhi, yavutse mu mwaka 1892. Uwitwa Ramdas Gandhi nawe yavutse mu mwaka 1897. Uwitwa Devdas Gandhi nawe yavutse mu mwaka 1900. Aba bose bakaba bari abahungu. Uwovuga iby'intwari yo mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse ufatwa nk'intwari ku isi yose niyo biheza mbere n'igihe cyo tubana gitoyi, ariko ikizwi coco nuko ari umwe mu bantu baharaniye amahoro badateje intambara mu gihugu ciwe eka no ku isi yose. Reka ngushimire kuba wahisemo kubana natwe kuri Kings Family Burundi. Ibiganiro nk'ibi nta kundi kuntu byoza biragushikira kiretse gusa kugumana natwe. Mugira ibihe byiza.